Wow, guys, araberewe umuntu agute utugire muri commentaire araberewe cyane. Kuko abakunzi ba Magic Channel tuze kwameze neza kuri micro ni Kelly Tatiana Ornella Kimana as always. Guys, niba twameze neza nk'uko byameze. Ubu muko murabibona turi mu gisagara ca Bujumbura hagati aho bita mu Congereza downtown. Guys, ni kiganiro tumenyereye muri Magic Channel TV. Tumara bwakubone turiko turazara gute anya ariko uyu munsi twahisemo guhindura ibintu twavuye muri studio. Rero kiganiro kuba twacishe ikiganiro turondera umuntu muri ville tutembere turabona muri ville ubuzima bwobwa mugoye gatoya bitameze neza hama tumufate tumuhindurire umunsi kubera mwiza hama tumunamuganiriza kubera twumve iswahili basona batuje mu gisagara ca Bujumbura. Guys, ibintu biragoye kuri uyu muntu biragoye mu gace ko turarondera ngaha muri ville guys, twarondera umuntu twovugisha umva twarushe n'ibirenge vyazimvye nubwo hari umuntu twabonye yicaye hari inyuma wenyene tugira tumwegere turabe yuko yotwemerera ko tumuganiriza hama tusabe kuduhindurira umunsi turabe ko biza kugenda neza. So guys, tubijiremo mugumane natwe tugende. Urakomeye. Jewe nitwa Kelly Tatiana, twe n'umugenzi wanje vuga ivuge noye. Eric umeze neza. No, twifuza ko uyu munsi twubahindurira umunsi ntugende uko wahora ugenda ubabere umunsi mwiza. Uratwemereye? Sawa. Kubaza umukorera ibintu ko tugutwara umuntu abaye uremera. Okay, twe dukorera Magic Channel TV kuri YouTube rero reka dukorane sivyo? So ngo twashaka tubatware ahantu tubagurire impuzu zo kwambara sivyo? Sawa. Tugende. Aciye. Sawa. Já vi, tocou a foto. Era num dia.
harya ntayariyo inki ziri ishati he hariya ipantaro ni noir iragukwiye iragukwiye ndagukwiye ni sawa nangahe Just baranyivye. Nangahe? Bari menshi. Yes. Ni dos. Gishobora yakwiye. Kandi ni gatoya. Ni gato? Ni gato kwaguye? Nta kinini cyinshi ufise? Utwo ni duto. Kinini ciki. Essa não é a chance. Mugane kabaye kuraba isandari nziza ifunga yotwara n'ahantu hisonera wazikunze none bakambayo iyi wayipimye Jimmy, soko muri hede na ofite nga. Iyo nyene ngororo wanje. Ani tege mirenda, ani tege mirenda. Ani tege mirenda. Wewe ndio wewe. Amazi kama kandi yaro kuletea tege mirenda. Non è morino tutto tagliato. Era, sì,
So guys, twamuguriye ibirato, twamuguriye impuzu, ipantaro n'ishati. Rero ubu duhagaze ngaha turamurindira ari muri douche. Avanje yigire neza hamavuyeyo tuja muri salon de coiffure. Yifeshere kwanza. Bamumwe. Usige vuze ni beige. Utembe amosozi. Ewe, ni beige yataje. Hama duhejeje tugenda hehe muri restaurant gufungura tuce tuganira. Mane natwe. Wow, guys, araberewe umuntu agute utugire muri commentaire. Araberewe cyane. Uyumva guteri? Nimba neza cyane. Uraryohewe? Cyane rwose. Ubu rero tugira tugende muri sano kwiba kumwe. Urakunda kwimwesha gute? Gipara. Kumva ushaka ko bawukura ko. Yego nukuri. Abuganwa. Bafunguzi. Sawa. So guys, ubu tugiye muri kwimwesha muri sano. Hama tuja muri restaurant. Mugumane natwe. So, let's go. Ladies and gentlemen, guys, turarusha. Dusa n'umusigizi entre temps. Sino wari umunsi mwiza gose nibaza ko mubona ko ntaberewe ameze neza, amabirato vyiza, abaye ipantaro nziza, umutwe ni sawa. Tuvuye muri salon de coiffure, bamusokoje neza, baramwoza, vraiment ibintu vyari bimeze neza kandi yatubwiye ko yaryohewe cane gose. Rero aho twamutembereje muri gisagara ca Bujumbura, twe tumwisharika ahantu hamwe banza afungure, hama dutere inkuru gatoyi kandi nukuri mubandanye mudukurikirana. Guys, please Mumane natwe. Atugire histoire yiwe vyose. Eric, umuja ufunguriye? Ndashaka kudaka brochette. Ni sawa ga projet. Sawa. Unyika kaye canke n'agafana. Umva iyo ushaka Natari kabonetse no kanwa. mubimba canke gabaje. Kabari ni bakayeza niko sawa. Yo mugenzi disi nashavorego. Ayo gabaje gatoya. Amakabibi. Guys, let's go. Eric, urafise umugore urubatse? Yego ndafise abagore n'abana babiri, mugana ntituri kumenya nk'abari ruguru. None iyo ko bari ruguru umenya ngo babayeho gute? Bararima bimeze gute? Egume kurima bararima. Bakimbura nanje mba ndi ngaha narose 5 canke 10 nabisita Imana yabifashije. Ndabarungikira bakaronka y'umunyu n'amavuta. Nayabuze n'abakihangana ntabwo nuko ntabwo nobigira. Banza wivuna akanyoza ga Primus.
kayereka kuguye gute neza cyane nari nanyote kwanza kibinyota wavuze ngo umuryango wawe uri ruguru uheruka kubabona ryari genda amaze umwaka wose ntashikaye umugabo mu kwezi guheze bageze ku zino ibintu by'ibibazo twaraguze umuntu twahuriye nyine turi kwamba twarabonanye ubwo nacyo nabamane bivanye n'ubuzima naririmo muri uwo mwanya iyo baje ino urafite ahantu uhora ubashikiriza wewe aho ubaye inzu urapanze ubayeho ku mugenzi bimeze gute kubisanzwe sinovuga ngo ndafite ahantu bashikiriza abana n'umugenzi kinaho nyene hari amahera y'uko inani y'inzu ndayabura kariha bo bishitse bakazi naho mushikanje aho mu Kamenge niho bashikira kugira nta buryo mfise bwo kubashikirizaho guys ariko ikintu nashaka kuvuga kwino si hari abantu babayeho mu buzima ushaka kuvuga ati ubuzima n'ukuri buraruhisha rwose nka exemple Eric atubwiye histoire yiwe ukuntu abayeho ngaho i Bujumbura hariho meme n'ababayeho nabi gusumba meme Eric ariko nobabwira yuko ntimutakaze courage mu buzima hariho ukuduga no kumanuka ntawamenya nk'uyu munsi Eric ntiyazi ukuntu abayeho ntiyazi ko tuza kumutura kw'ibirenge ngo tumuvuge ngo turanwa ntiyarazi yuko tumutura kw'ibirenge tumuganirize yumve nyine ko yumvise neza uyu munsi kuko ntiriwe kuri rya zuba okay twamwite ku zuba okay yatembereye ariko anyways byari biri different n'ukuntu yari abayeho rero ikiganiro nk'uko twacitse ni special day umunsi mwiza umunsi nyine uri special ikirundi ndakirandoka murabizi nawe nabibabwiye nobabwira gusa ntimwihebure mu buzima ibintu bibaho biza bikagenda ubwo nibwo buzima bayeho none heki wowe wumva ufise izihe ndoto mu buzima jewe buri kintu ndiko numvira nifuza iyo kuvugira ndonke cyangwa cyanje gusa bisaba ko ibihumbi ijana arenze naho bashobora kunyica amande ari amafaranga barenza ko makeyi sinzi uko ngana mugasi menshi ariko ku bihumbi ijana nibaza nka 150 miliyoni bishobora kwiye we yakoze iki yo 150 miliyoni ngo cyangwa kuri muri besere nka cyandiya kibansora perime nka cyanja mu bandi cyangwa mu giti nka cyangwa akadiranje urase iyo permis urafite ukuntu woca ukora ufite imodoka wokoresha cyangwa niya za pike nyene uvuga ati mugenzi uyu munsi ntiyakoze arampaye pike ngo jewe ndayirose kugira ababosi benshi baranze ko ndi umushoferi wa kera kandi imodoka ndayizi mugana mushinwa ashaka imodoka ari iwe atabyo ngira kandi nawe urabyumva naho nawe ari yora nawe mabiri ikindi kibazo nifuza ko kukubaza kugira ngo n'abantu badukurikirana bashobore kumenya byinshi bitandukanye kuri wewe ni ikihe kibazo canke sinzi ukuntu bivuga ikirundi kiza muga ni ikihe kibazo umaze guhura naco mu buzima kikakugora rwose kuvamwo ukabona ikintu caranteye gusubira inyuma kurusha uko nari meze rero ikintu cyanteye gusubira inyuma cyangwa cyanje nta kindi kurumanya kabisa nubwo busuma bwakubayeko yego cyane mu ndenose n'ubu nyene ndetse mu bose nashaka kuyereka agacamo akazi nanjye kandi urasubira gukora ubukumbere ndaburenga imyaka isero yarenze ku muryango mpamagara abantu ntabwo nashobora ndi nakuriye kwa abantu bakora kurikirana iyi video uyu mwanya nisobwa ko ayo mafaranga ahari ariko ukaba uri nyuma ya video uramukurikirana urashobora nawe si ngombwa uje muri kamera ugire special day urashobora no kuvuga ati ugakontakta Magic Channel TV ukavuga ati jewe numva ayo mahera yatanga canke ati ndumva afise n'undi muntu twafashanya kugira tuyamuhe ziba biryoshe ziba byo duhimbara natwe tworyoherwa cyane canke icyo nokongera ko nubwo utobura umwe canke mwifuza gufasha muri benshi nubwo uba ukeneye kumufasha akantu gato gusa nimba ari iyo 10,000 canke 20,000 ukavuga ati iyi reka ndayitange nibura hariho n'undi muntu azotanga 50 canke iki ugasanga turakwijira amahera kumurondera permis kugira ngo tumuhindurire ubuzima
ikibazo simaka kize gikomeye kuri wowe urashobora kumva ko kidakomeye muga kuri wowe ugasanga nta n'ikindi gihagaritse ubuzima bwiwe ari ico conyine. So abantu bumva yuko bafite umutima wo kumufasha bashobora kumufasha muradukontakta Magic Channel n'undi baza mu makomantere murashobora kutubwira baza gushirako nimero mushobora kuturondera kugira ngo dushobore kumufasha Eric hama gufasha mukazona bibona ko hari ico bwamumariye. Yego wabwira iki Magic Channel TV uyu munsi yawugendeye? Kigana kino bwa cyambere na mbere nashimye uko natunze uko navuye muhira meze busikomeye sindikana nkashika muhira harabaho bitangaza cyane bamaze ibintu byagenze kuko hari abatabitahara bataza kubitahura. Sibyo ni ikintu navuga nashimye no kwinabashimiye cyane gose murakoze. Yagutembe neza rero. hama mu kanya tugahamagare mu gikoni naho nyene afubire kubera yiriwe adafunguye twirirwanye umunsi wose so nimwibaze ko biherenga. Anyways, mwakoze kudukurikirana nukuri turabashimiye cyane ukaba utaragira subscribing kuko ubu tuje dushushe guys, tuje turi moto utuzanye ibintu birenze tuza turabereka ibintu bitandukanye n'ibyo musanzwe muzi ku ma TV online mu Burundi. Ikindi naco novuga cyane nyuma mushiremo amakomantere y'ukuntu mwabona ikiganiro hama kandi nimba mufise umuntu ari mu bibazo ari muri periode igoye mu ngorane adashoboye kwivanamo umuntu atishoboye mutubwire muri commentaire nawe nyene turashobora abatishoboye ni benshi mvuze abo baba murashobora kumutubwira okay murashobora kubivuga muri commentaire hama tubishoboye tukamutemberera muzoba mukoze. Peace.